ego bose turavukana bose dusangiye papa ego tusaidie kabisa, tutetee kabisa. Kwa maana tribunali yenye tulikuwa tunasubiria kama ndo wenye nukujama nga twatanguye kwa gatatu indwi heze ego none tuje gamana tuje tubwire bande ko turabafakazi benshi barabizi ko turabafakazi. Bakunzi ba About Media TV mumeze gute de first rekanda baramutse cyane mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe ni MC Iva mutima wa Burundi nkuko muri ko murayibona murabona neza yuko turi mu ijoro rikuze cyane s'il te plaît amatara ibice bimwe bimwe yacitse ariko turi mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura aho ubona neza yuko akayaga ari keza cyane ndetse umutekano ari mwiza cyane gose ariko rero turi isaha 8 z'ijoro. Wow, isaha 8 z'ijoro tiva turi saa 8 z'ijoro n'iminota 5 niho twavuze ati uko biri kose reka dushobore gusohoka kugira ngo abakunzi ba About Media iri kumwe na IHURIRO TV kugira ngo dushobore kubaha amakuru abenshi bari ko barazazanirwa cyangwa benshi bifuje kumenya ariko babuze uburyo ayo makuru ashobora kubashikira. Tubibutse neza yuko turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi kw'isi yose, turi mu kwezi kwahariwe umupfasoni kw'isi yose. Neza na neza rero muri kano kanya turi muri commune Ntahangwa muri zone ya Kamenge neza na neza kwibarabara G13 muri Twinyoni. Rero hari inkuru novuga neza yuko iri kibabaza abantu benshi cyane, inkuru y'abamama 10 bariko barapfa parcelle n'umuhungu bavukana ariko iyo nkuru ikabitashoboye kuvugwa cyane ariko byari bikwiriye yuko ivugwa cyane. Muri kano kanya rero parcelle bapfa na musaza wabo barayugaye, handitswe ko yuko atagikorwa na kimwe gishobora kurangurirwa muri iyo parcelle ariko abo bamama kubwo kugaragaza akababaro bafise byaciye biba ngombwa yuko basasa uduhema hafi iyo parcelle. Ubu uyu mwanya tuvugana barara mwibarabara bakirirwa mwibarabara nkuko tugomba tuyibereke. Muri kano kanya twavuze ati reka dushobore gushika ari mwijoro kuko ari gusanga birirwa ngaho ariko ukasanga mwijoro ntibashobora kuharara, reka dushobore kwashika ari mwijoro kugira ngo turabe si réellement kariho barara twongere tubaze n'ibibazo peut-être bashobora kuba bafise ko murazi yuko About Media TV na IHURIRO TV tuba turi ngaho kugira ngo dushobore guseruka kubabuza ababavugira cyangwa kubabuza aho bavugira kugira ngo tubabere maso tubabere amatwi binabaye ngombwa abagira neza canke indongo z'igihugu cyacu umugenzi w'abajene ashobore kugira ico afashije bano bamama n'abamama 10 byinshi cyane muraza kubikurikirana mu kiganiro tugiye gukorana nabo mutse kudutwundira mukurikirane kuva ku ntango gushika agihere nimba baza kutwemera yuko bashobora kuvyuka bakayaga natwe. About Media TV en collaboration avec IHURIRO TV mudukurikiranire kugira ngo tugende dushoboye kubabaza byinshi mu byo mwari mushaka kumenya. Tunabibutse neza yuko hariho ikinyamakuru cyandika kuri Facebook kigeze kuja, twabonye amafoto turabona inyandiko zivuga ibyayo maparcelle amatata hari, tubona n'aka video k'abantu bariko barakubitwa, abantu bariko baragira uko ariko ntitwashiye kumenya neza na neza ivyo ari byo. Reka rero jewe mbanze mve kuri micro gato nyakugira ngo cameraman wenyene ashobore kugenda ashobore kubereka neza na neza ibiriko birabera muri kino kibanza. Muri ko murayibona turi mu Kamenge nkuko muri ko murabibona neza na neza muri Twinyoni. Gumana nanje rero kugira ngo uko biri kose dushobore kuvugisha abantu bamere dushoboye kuraba. Yes, cameraman berekane hari urana ko baryamye, urana yuko bashashe agahema. Sinzi rero ngo barara gute bavyuka gute mu gatondo bameze gute. Parcelle niyi urana yuko handitse kati iparcelle irimwo amatati note bien nta gupangisha, bisobanuye ko ino parcelle irimo amatati nta gikorwa na kimwe gishobora gukorerwa muri kino kibanza. Ariko nkuko muri ko murabibona murabona neza yuko bano bamere baryamye ni mwijoro rikuze cyane. Cameraman aberetse hirya yaho gatonya urabona yuko hariho inyubako abenshi mwagiye kubona mu mavideo yagiye arasirikira mu mafoto yagiye arasirikira neza na neza. Turi mu Kamenge turi isaha 8 z'ijoro. Abamama n'umuryango w'abantu benshi cyane gose, abantu benshi cyane gose murabona neza yuko baryamye hano ariko niturashobora kumenya neza na neza impamvu
bari ngare kare dushobore kubavugisha nimba baza kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyagana. Mama n'amahoro. Mama ni sawa, tubavugishe gatonya. Abandi barasinziriye. Pax egera ino gatonya. Mama ni sawa. barabara egome ubu nta mahoro dufise. Egome Hamurara nganye. nyine kwibarara kwipave nyine niyo turara. Egome Mama dukubite tubangura gatonya ko murabona yuko ari mwijoro rikuze mbe babito bande. je nitwaye n'amahoro Sofia. Egome nyine mu Kamenge. N'amahoro Sofia murabakenyezi bashika kuri 10 muryamye ngaha utuntu twanyu turi jambo utuntu twanyu turi hanze kandi turi mwijoro rikuze cyane saa 8 z'ijoro kubera iki muri ngaha. Twebwe turiwe na musaza wanje niwe turaje mu ibarabara. Umva avuga ko ngaha ari iwe kandi twariho tuvuka. Yadusoreye ko igipolisi mustanteri na procureur wa unganye ku ntango niwe yadusohoye. Yego imbere yuko abasohora gatonya abagirida parcelle mwahora muyibamo canke byari bimeze gute duha umuco abantu bari baradukurikirana kugira ngo bashobore gutahura neza. Iyi parcelle niyo tuvukamo niyo twabamwo hanyuma musaza wacu acavuga ngo dusohoke gira hubake ca turasohoka mu nyuma yavuze ngo nta numwe asaba kuhahonyora acavuga ngo niwe twebwe tuvuga yuko ari wacu twese rero tuvuka ko tudafise handi twoba acavuga ngo nugusohoka nta kabuza hanyuma acaduzana mustanteri acatuzana igipolisi na procureur onahangwa nabo batubwiye ngo sohoka icabidoka ati nawe yashize ko amagufuri tubona ko atandi twoja twahise mu guca turaranye kwibarabara. Umusaza wanyu mu kuvuga yuko parcelle ari wiwe mu gihe mwari muzi yuko parcelle ari umuryango aho bahariho bimwe mu byashoboye kwerekana kugira ngo bashobore kubasohora byerekana yuko parcelle ari wiwe canke hakoreshejwe izindi nguvu peut-être tutazi. Hakoreshejwe izindi nguvu tutazi kuko nta rupapuro rwemeza yuko ari we yazanye ngo twabonye kandi hari urupapuro kudusohora batweretse kandi nta sentare twabonye za kudusohora kandi tuzi yuko sentare ifise ububasha bwo gusohora abantu ariko nta nakimwe twabonye hakoze inguvu zabo z'amanyanga. nta nkaratasi inyandiko zoba zihari zerekana yuko hariho ubuguzi kana kashobora kuba yarakoze. Hakoze karatasi z'amanyanga yego tutazi bitasobanutse. Yego abandi barasinziriye mugabo nta gusinzirira kuko ngaha usinziriye abasuma baratwiba baramaze gutwiba utuntu twinshi abandi bakaza gukobagura abaryamye. Mama ni sawa? Yego ni sawa. Kandi mwebwe muri mwezi Ramadhani? Yego. Poleni. Hatuyapoa baba, ni shida mimi nakwambia. Mabiko safi. Biroroshe kuba muri mwezi Ramadhani muri mu bibazo nk'ibi? Hapana, sio vyiza. Biraborohera aho gufunga canke kuba mu mwanya mwiza wo gusenga muri bino na cyane yuko tubona yuko muri n'abamama bakuze kujyama mu mbeho nk'iyi kugira gute? Twebwe urumva tuca dukoresha gusa gusenga Imana kubera uturiye no tuvukana uturiye ni musaza wacu aratwishe urumva yadukuye mu mazu avuga yuko ngo agomba yubakire Mutama mugabo mu nyuma yaciye avuga ati ngo Mutama yahamuhaye ubu rero twebwe turiwe n'umuntu. Mama pole mwihangane none ndafise ikibazo mwoba mwarasinye kuri ubwo buguzi bo baragiraniye na Mutama? Oya mugabo ujya akoresha amanyanga menshi yego. Ahantu muhamaze iminsi ingana gute mama? Ahantu kuryama ngaha twatanguye kwa gatatu indwi iheze. Yego. Kwa gatatu mu ndwi iheze bisobanura ko mugoma mufunge indwi yose ngaha? Yego. Funguraho biraborohera? Imana yonyene gusa nidukorera igitangaza
n'uyu muri kumwe ego bose turavukana bose dusangiye papa ego n'abamama bakuze gusa basha n'ukuri tutuwe mama asalamu alaykum. Wa alaikum salam. Niaje? Salamu. Poleni sana. Tumeisha poa. Ulalagia? Ya, tunalala tunaika kwa maana waizi wanalala wanatushinda wanakimbia juu yetu hapa. Hatuna amani. Kwa kweli sisi tunazidi kuomba Mungu atusaidie, wakubwa watuone mahali tuko, waturudilie eko, kwa maana tuko na shida katika huyu mwezi. Ulikuwa ni mwezi wa amani, mwezi na mtukufu kabisa, lakini tunaona kama tunanyanyasika kabisa. Sasa tulikuwa tunaomba wenye wako mbele kama wanatuona mahali tuko, waturudilie eko kweli, kwa maana sisi huyo kaka yetu japokuwa nasema kama aliuza na mzee, sisi hatukuona pesa. Tungeona pesa hatungekubali shida kama hizi. Juu hakuna mtu anaweza kukataa kitu chenye aliona, na ikiwa kama alitoa pesa tuko tunaona alafu sisi tunamsemea ongo, Mungu mwenyewe ndo atakata kesi, sio sisi tutakata kesi. Na ataanza kutuoneshea hapa hapa, na yatamuoneshea hapa hapa kubenyeko natufanyizia, na sisi hatuna uwezo fasi ya kwenda. Tulikuwa tunaomba mzazi wetu presida na na tuone na sura ya huruma, atusaidie kabisa, atutetee kabisa. Kwa maana tribunali yenye tulikuwa tunasubiria kama ndo wenye watatusaidia. Sisi hatuoni msaada wote tuko tunapata, wenye kulikoni kutusaidia ndo wako wanatunyanyasa. Naho birashika mama bakabasaba yuko mushobora kusubira kumihana hama urubanza mukarukurikiranira muhira mutaringa. Oyaye natwe twasaba yuko bodufasha tugasubira munzu urubanza rukabandanya, sentare yone kabere iza kudusohora ariwe atsinda, ari twebwe byonye n'Imana niyibizi, ariko tukaba turi munzu tutari mwibarabara. Kandi umuvyeyi yari yararondeye. Akenshi yo muri abakenyezi n'abantu bahura n'ibibazo byinshi mwibarabara mu gihe barara mwibarabara nkiri nta ntambamye murahura nazo mu ndwi yose mumaze muri ngaha. Turahura navyo, nka jewe kwanza barantwaye telefone ngaha, ngize ndatera induru barantwaye telefone ngaha, umusuma yaje ndamubona uku, ngize ndavyura umutwe, yashatse kunkuramwo ijisho. N'umuzamu yari ngaha hafi niwe yaje gutabara, aramwirukankana ariko aramusiga. Reka tuvugisha ababandi barihangana tubavyuwe. Mama ni sawa? Tubavugishe gatonya. Yo, sorry turabakanguye, mumeze gute? Wapi kabisa. Kuri twe viranse. Pole sana, pole. Biranakunda ko musinzira muri rino barabara mama. Wapi kabisa nibikunda kuko ngaha dufise ibibazo birebire gose. Sinzi ko nabandi bakenezi barabibona kuko turi ngaha dufise ibibazo bitafise aho niherezo, sinzi Imana yonyene. Ego imvura iguye muri hano hantu mama bica bigenda gute ko mbona n'agahema ari gatonya? Nukuri twebwe imvura iguye tuca duhinduka umenga abana b'inyoni, turabura aho twirukira, tukabura na umuntu wadutabara, tukaguma kunyene tukaca twicara hanye. Sawa, musabiki rero, musabiki amashirahamwe aje agateka k'abakenyezi, musabiki abajeje intwaro, musabiki muri rusangi kugira ngo dushobore kubareka kumbure mushike kuruka uko amasaha ageze kure. Nukuri cambere na mbere durasavye umuvyeyi wacu kabisa n'umutambukanyi wiwe, nukuri barabi ingene bo tugarukirako kuko nta bandi bantu twe kurikirako, n'abandi bantu twari kurikirako yari mustanere nawe nyene yaraje niwe yadusohoye na procureur general nibo badusohoye. Rero twosaba yo bakunzi ba About Media nkuko muri ko murayibona nakababaro kenshi cyane ndetse n'agahinda kenshi cyane gose
aho ubona neza yuko bigoye cyane kugira ngo ushobore kuyagisha umuryango nk'uyu nk'uko rero muri ko murayibona nk'uko nabibabwiye turi mu ijoro rikuze cyane gose turi isaha 8 z'ijoro zirenga nk'uko muri ko murayibona muri kino kibanza ico ndabasaba ni guhorana natwe kugira ngo inkuru y'uno muryango tuze tuyikurikiranire hafi kumbure dushobore kuraba uko bishobora kumera icyo tubemereye nuko Sabaut Media na Ihuriro TV tuzoguma turi hafi ya bino bintu kugira ngo dushobore kumenya neza na neza aho histoire ya bano bantu izogenda. Mama poleni sana, nizere yuko bizogenda neza. Turasabye n'abakenyezi nimba batubona aho turi turabakenyezi benshi ntibatubona uku turi benshi nukuri n'abakenyezi aho bari bose cyane cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu no muvyeyi wacu niwe mama wacu mama Burundi turamusavya tugarukire ko nazarabe aho turi nukuri abandi baragiye ku munsi mukuru twevyarase ko tuja ku munsi mukuru naturabe nukuri batugarukire ko turabakenyezi nkabo bazoba bakoze. Mama ariko jenali numva umenga no basaba yuko mushobora gusubira mu mihana mukaja kuruhukira kugira ntimuze mwisange haje abantu babica ngaha canke babagirira nabi no kwibarabara. Mama nukuri twebwe twari muhira aho tuvuka abantu bose barazi ko tuvuka naho handi twoja bamwe turabafakazi none tuje gamana tuje tubwire bande ko turabafakazi benshi barabizi ko turabafakazi tuje twe twaje aho tuvuka nitwagiye ku Murundi canke nitwaje kusaba indaro turi wacu kwa papa ariko igitangaje nuko gusaba guma badutahanze uko nibadufashe nukuri bazi badukure ngaha mu ibarabara urubanza rubandanye turi mu rugo kwa papa wacu aho tuvuka nibaze batugarukire. Iyo bishitse mukayaga na musaza wanyu babwira iki? Musaza wacu ntaco tuganira ahubwo aguma zana abantu gusaba dusohore badukubagure misi yose azana abantu benshi gipolisi cinshi amaze gushika mugakubagurwa muri kino kibanza kenshi cyane gose ababanya bose barabizi kenshi gusa tuzatubona abaduhagaze hejuru tutababonye bamwe twumva ko kuri impuzu ukuri turakomye amashi baba kuri impuzu mwijoro. Yego aha tubize ngo tuturagatiro tubona abagabo baduhagaze hejuru turakomye amashi umukuru w'igihugu n'umufasha wiwe. Urumva yuko mushobora gukorerwa n'ivyafura mbi mugumye muri kino kibanza. Yego nukuri turiko turabona tugira ikibazo turahamagaye umufasha umukuru w'igihugu umuvyeyi atutabaza turabire iki kibazo ko turibona musaza wacu nta murundi wunda turiye n'umusaza wacu turiye turakomye amashi amashira hamwe nukuri sentare ikore ikorwa nukuri dukore muri barabara. Yego mama reka dushobore kuvugisha abana bo baryamye akumbure na nifye akabazo kamwe cyangwa tubiri kugira ngo duheraheze ikiganiro cyacu tubareke mushobore kuruhuka. Muvukana muri umuryango w'abana bangahe mama? Twe mu bisanzwe tuvuka tu umuryango w'abana 26. 26 aba 26 kubera kimwe bwe muri ngaha mu ngano kugusa ko ari twebwe ataho dufise tuba turabafakazi turabafakazi. Mbega abo bandi nabo muvukana bo babivuga ko iki ko muri kano kanyu batari muri kino kibanza bajya anye turi kumwe turafashana mu rubanza nibo bakenshi bakuguma biruka. Ego umva bajya abandi ntibashoboye kuza ngaho kugira ngo bashobore kuba muri kino kibanza bobo bakurikirana ibindi bintu mwebwe nimwe mwahisemo kuza muri kino kibanza duha umuco neza kuko hari abantu bashobora kuvuga ati kubera iki mu bana 26 abana 10 aribo bari muri ico kibanza mbega abandi bo bashigikiye ujya mukuru wanyu canke bimeze bayaye ntibamushigikiye abo bandi bo barafise n'uburyo barafise naho bajyama twebwe tutagira aho tujyama nabo baradushigikiye avuga ati nimworara mu barabara mufise muhira nimuje muhira abakobwa vyagoye nimugende muhira mujyame ukuri twebwe ntugira aho tuba abo bandi barafise aho barara. Yego mama nka hamwe vyuramuka bishitse bakemera yuko iyo parcelle ije mu minwe y'indongozi kugira ngo bakurikirane urubanza ariko ntimuyisubiremo mwumva yuko mushobora kuva mu ibarabara. Naho dufise tuja n'ukuri naho dufise tuja nuko badukuye mu ibarabara badusubiza mu rupangu twavukiyemo. Yego me bakadukura mu ibarabara. Inyogoko rimwe na rimwe umuntu agizwe n'ibintu byinshi cyane umuntu arakenera koga arakenera amazi yo kunwa mu mibereho ya misi yose arakenera guhindura agahuzu canke ibindi bintu ariko tugiye kuraba ngaha nta kazu kasugumwe
nta hantu umuntu ashobora kwiyuhagira ngo yoge iki ibyo byose muca mubigenza gute mukanya muri nga mwirirwa ngaho mukarara ngaho kunyene twirirwa ngaho kunyene tukarara ngaho bishitse turagenda tugatakambira ababanyi kubera batuzi hanyuma bakadutiza aho tuja kwihagarika bagadutiza n'ubwogero yego mama nk'umuntu ushobora kuba warabonye byinshi kandi biboneka neza yuko ukuze ibi bintu bigeranya niki canke ibi bintu niyahe ishusho wobiha nk'uko uri kurayibona canke nk'uko woba umaze kubona byinshi byagiye bisa nk'ibi mu myaka yaheze je mbona ko ari ibintu biteye isoni biramaramaje sinzi ibi inye nivyo gutukisha igihugu gusa ni ibintu bimaramaje kabisa ahantu dufise amahoro mugabo ibi bintu bikaba gutya anye ni ibintu biteye isoni kabisa kandi biteye agahinda kandi ni ibintu bimaramaje uburundi bwacu dufise amahoro abantu turare mu ibarabara ibintu biboneka kabisa ari ahantu twavukiye abantu bose ngaha baratuzi nta mwana w'umuzanano twashizemo ni twese twavukiye aha uwo vyanse agaruka imuhira uw'umugabo afuye aca asubira imuhira mugabo no musi raba ingene turiko turara mu ibarabara kandi ubutungane babizi turi mu butungane mugabo bakaguma babicako umengo n'ibintu batabona nivyo bintu rero twebwe tubona yuko bitubujije amahoro tubuze n'ivyo twogira niyo twirukira niyo twoja poleni sana muravuga neza yuko umusaza wanyu hariho abantu batandukanye abazanira mu ijoro ababakwega impuzu ababambura impuzu abashaka kubagira nabi ndetse iyo mugiye gutora agatiro mutagisinzira mutakigira gute mbega mwebwe hari ahantu mushobora kuba mwarituye canke abantu boba bariko barabakurikiranira ivyo wanyu mushobora kuba mwarituye mama twebwe twituye sentare twebwe kuvaho tubere ngaho mu ibarabara twebwe ariho amashirahamwe baraje baratubaza turabibabwira ariko kuva bitanguye ni muri ino somere nyene turi mu ibarabara naho turabyitura kuko hagurutse tuvuyeho gusa dusanga batwivye ibintu babitumariye ko ngaho mu ibarabara ubu ivyo twari dufise barabidutwaye nukuri twarahohotewe mu gihugu kirimo amahoro kirimo umurongozi mwiza umukuru w'igihugu nukuri gitukisha mu gihugu rero ibi bintu nuko twosaba ibi bintu bigahagara bigakugwaho akaboneka ubutungane bwiza uko umukuru w'ara bivuga sentare gacu rubanza rukava mu nzira rugahera ibintu byaratevye bimaze igihe kinini imyaka 5 biko bararuburana sirumbe gituma urubanza rudahera umusaza wacu yatubwiye yuko gukurusha ibijumbu wo gutwara imbwa yatubwiye yuko yateguye kurubana urubanza ikizodutsindisha cose kwamaze kuvyitegurira amafaranga yuko dutsindisha yateguye yabitse nukuri turasabye ibi bintu bikore neza bikorwe neza bigukirimo amahoro abandanya haba amahoro ego mama tuje kuri uyu murambabarira abakunzi ba About Media n'abakunzi ba IHURIRO TV nkuko muri ko murabibona twemeye kuva ku muhana twemera kugenda mu ijoro rinini cyane twemera kujabuka twemera gufata ama déplacement kugira ngo kumbure tuze kuraba ivyuno muryango kumbure tuze kuraba canke kumva avyinshi kuno muryango ko twarabonye ikinyamakuru cyapostinze ku mbuga ngurukana bumenyi cyane kuri Facebook bakavuga amajambo menshi atandukanye twakira amakomantere menshi atandukanye ariko aba bantu murana yuko ari abavyeyi bakuze cyane ndetse ari abavyeyi bo kwitabwaho ndetse ari n'abavyeyi ubona neza yuko bari bakeneye kuba bari kumihana yaba ariko kuba bari mwibarabara nibaza yuko nk'abavyeyi bagenzi babo canke n'abandi bantu bose bafise ico bashobora gufasha canke n'abandi bantu bose bazi uburemere bw'umuvyeyi nibaza yuko ari uruterasoni kuba abari muri kino kibanza ariko ndifuza kumenya mama utu tuntu dukurikira ni gikinya mukuru rero musaba musaza wanyu kuko bimwe mu birego cyangwa bimwe mu byo twumvise musaza wanyu avuga yuko yaguze na papa wanyu ariko papa wanyu nawo nkumva yuko atakiriho mbega ico gihe yagura mu wamarasoboye gusinya ku rupapuro mbega ico gihe yagura
nta mwana numwe ashobora kuba yaraserutse muri ubwo buguzi bwahabaye canke namwe mwabaye bwikikemukiza kubera ko umuvyeyi wanyu atagihari kumbura adashobora kubisura mugaca mushaka mwisunza ubwinshi bwanyu kugira ngo mumuzurume naho ko vyose birashoboka. Ego murakoze, mu bisanzwe ubwo buguzi ntibigeze buba, kuko iyaba ubwo buguzi bwari kuba twebwe nk'aya masaha ni twari kuba turi ngaha. Urumva yabaye umuntu yataye ubwizigirwa ku muvyeyi wiwe, kuko iyaba yari gukora ibintu bishimishije umuvyeyi ibi vyose n'ivyari kuba. Yakoresheje ubweskoro. Uri kuranyumva? Ego n'umusaza wacu kandi turamukunda kandi twahora tumukunda, ariko nuko gusa yaciye akoresha ububeshe bwinshi. Avuga yuko yaguze, none yaguranye nande? None ko twe tuvuka turabana 26 ku bagore 5. Eske muri ubwo buguzi abo bivukana kwa mama basangiye mama boba baramusinye? Nimba afise impapuro yerekana yuko bene wabo basangiye ibere bamusinyiye naruzane. Nimba kandi akasubira kandi akavuga yuko ngo je naraguze, nazanye icegeranyo c'ababanyi cerekana yuko ababanyi bamusinyiye. Canke agaca asubira kandi akazana le témoin uko mutama yakiriye amafaranga, canke akarondera aho chef de quartier na le conseil coroner aho bamusinyiye ko mutama kweli yagurishije, narondera izo kopi zose azizane, hama sentare ibandanye n'akazi kayo. Tumenyereye yuko sentare yo nyene ari ifise uburenganzira bwo gusohora canke kugara inzu y'umuntu. Mbega nta hantu na hamwe mwebwe mwigeze muja kuburana kugira ngo mushobore kugarirwa canke kugira ngo mushobore gutabwa hanze? Ubuhonye turiko turavugana muri aya masaha twe twaraburanye. Ubu unye twicaye ahanyene turafise urupapuro gwerekana yuko twebwe twaramutsinze. Vyerekeye iki kunzu ya bomoye, ico ni cambere. Ibindi navyo n'amanyanga yiwe yabandanya akora. Twe baje kudusohora aha. Umuntu avuga yuko ari procureur general na mustantere nibo baje kuvuga yuko badusohora, ariko ntibigeze bazana kopi yerekana yuko twebwe dusohorwa, kuko turazi yuko naho tutaza amategeko bimwe bibora bituca mu maso tukabibona ingene kugira sentare ije gusohora abantu itangura kwanza kubasomera urubanza ikabahereza n'iminsi yo gusohoka, ariko twebwe uyo muntu avuga yuko ari procureur general niyigeza duhereza n'iminsi yo gusohoka. Twe twaje kubona gusa bazananye na mustaneri tije ndi procureur general nje kubasohora, tije ndi mustaneri nje kubasohora. Niho rero bace binjira, mustaneri yarinjiye na chef de poste barinjira indani baca batangura kukubita amateke, ibintu barabisohora barabita hanze. Nuko byagenze. Kenshi iyo ibintu nk'ivyo bibaye nta muntu n'umwe arengera amategeko. Ivyo bimaze kuba mugasohorwa, hari abo mwasubiye kwitura inyuma y'ivyo bintu kugira ngo muce muza kuba ngaha mwibarabara canke ntimuraronka amahirwe kugira ngo mushobe kwitura abandi? Ego ivyo onye twebwe muri ico gihe ingene vyabaye uko twe twace tubona ati uyu muntu ko yaje yavuga yuko ari procureur general wanahangwa, none dusubire kwiturande. Dusubire kwiturande. Uwari kudufasha niwe yaje kudusohora. Uwari kutugarukira niwe yaje kudusohora. None dutakambende. Twebwe rero ahantu tuguma dutakamba n'aba journaliste nibo baguma baza baza tukabishura tugaca dutakamba ku maradiyo, kuko twasanze tumbe tujehe procureur general niwe yaje kudusohora na mustaneri. None dutakambirende. Nubu turacatakamba, dutakambiye gusa mutama wacu, umuvyeyi wacu dufise n'umutambukanyi we n'ayandi mashira hamwe ni azoza kutwinjiza, kuko nitubona undi muntu azoza kutwinjiza. Ubuhonyere turi ngaha anye twama tubona abantu baza kudutera ubwoba, bamwe bakadukwega amashuka bakadutwara utuntu. None twiture bande? Chef de quartier ndushaka kumwitura, kuko chef de quartier ari kumwe nabo. Chef de quartier yumvise gusi igikoma abaraje kudusohora ni watangura gushika, abandi bagaca baza mu nyuma. Chef de zone dushaka kumubeshera. Ya chef de zone ntarimwo, mustaneri chef de quartier na n'umukuru wa n'utwara documentation nga muri Nahangwa nibo baguma baza. Rero turasavye umuvyeyi wacu n'umutambukanyi wiwe n'amashira nibaze kutugaruke, kuko tuzofira aha, nibaze badusubize mu rugo hama urubanza rubandanye. Mama mu nkundira imbere yuko turangiza ikiganiro mutwibutse muburana nande, mbega n'umwana agira kangahe mu muryango wanyu? Twe tuburana na Ndayikengurukiye David. Ndayikengurukiye David agira kangahe mu muryango? Agira je ico onye kuko twe turi benshi
turi benshi cyane, turi benshi dushika kuri 26. mama agira kangahe? mva ndeke David je arankurikira dusanga wowe ugira kangahe? je kwa mama wanje nje ndifura mugabo umva ndi nk'umugore wa gatatu. Papa wanyu yarafise abagore benshi? Hanyuma uwo yatwaye nawe je dusangiye mama nje ndi mukuru arankurikira. Ntawe hanze na musaza nje mutonya nasigiye ibere nahetse. Yego Polenzi. Mama tubashimire cyane kubona mwatwigoreye mukaduhaka. Yego murakoze. Imana ibahe. Yego namwe. Kandi twizera Imana yuko bigiye kuzogenda neza. Yego murakoze. Tubarekereho kugira ngo mubandanye agatiro nubwo umenga ni musinziye. Nako tworonka kuko tugisura urwego gusa twumva duhagaze Ranake. Twabukiye twicaye turukunyene. Mama Okay. Akajambo kamwe rero tufate amasogonda 30 canke umunota umwe tugira ico dusabye indongozi z'igihugu ndetse n'abantu benshi ndetse amashira hamwe akurikina agateka k'abakenyezi iki iminota 2 yonyine mugire ico muvuze umumose reka tumuha amasegonda 30. Yego je kubganje je nukuri fata micro uhejeje ucuhundi kugira ngo umumwe wese avuga kari ku mutima wiwe. Nukuri twe ico dosaba twosaba yuko mutama wacu umuvyeyi wacu akaba ariwe president n'umutambukanyi wiwe nayo mashira hamwe nibaze barabe ahantu turiko turahohotewa kandi turiko turazira ukuri kandi tukazira ukuri na mwene wacu ngo kubera dusumvye amahera nukuri nimuze mudufashe muturenganure ngaha anye kuko turiko turazira ubusa kandi turiko turakobagurwa n'abantu aribo bari kudufasha nukuri twobasaba nimuze mudufashe muzoba mukoze. Yego jewe nanje cyo saba umufasha umukuru w'igihugu ari umuvyeyi wacu n'umushinga nawe wiwe president adutabare azuvugire twe turagowe tugore muri no pave no barabara turi abantu bakuze nukuri kubona musaza nje nahetse nasigiye ibere ari wantaye mu ibarabara atawundi muntu arimwe nukuri Imana nuko yo muhindura ikintu cyambere no sawa kandi mustane ariyo twubahirije ariyo tuvugiye nana namusavye nyakuba turindire sene banziheze turabe watsindiye wari yavuze ngo sohoka ndamukomera amashi aranga nukuri dohotewe nabo tuvugiye nabo dutabaye naho twakubitirwa ngaha shodoka ati niho navyoka no kudutabara naho twakwicigwa ntaco yovuga nuko duhamagaye amashiramo yose ababijeje bose sentare ive mu gacerere eke kuzira zinga urubanza rumaze imyaka 5 itarushira mu ngiro irushire mu ngiro rusome ishike kuri tere hama tumenye utwivye wariwe tuge kuza turahohoterwa dukubitwa twibutwatu kandi natwe tushobora guheba kandi rero tuvuka nukuri azobara ubutungane. Murakoze kumpa ijambo mu by'ukuri je nta majambo menshi no mfise mvuga kubera umubabaro noba mfise nko mu myaka mbona ngezemo nosaba yuko amashira hamwe n'umukuru w'igihugu n'umufaso niwe botugarukirako bakadusabira yuko twosubira mu nzu hanyuma urubanza rugakurikirwa niyatsinda azoshikira itongo ryiwe nitwatsinda natu uko nyene ariko dutunganirizo turi mu nzu tureke kuja mu ibarabara ko bavuga nta mayibobo kiri mu ibarabara. Murakoze. Mimi nashukuru kunipa neno. Sisi tunamuomba president, baba wa watoto, baba wa watu wote. Yani hatuna nafasi ya ukimbilia kinyume na yeye kutusaidia, tunateseka, tunapata shida. Tunaomba na wanawake wenzetu hapa mashiramwe manini watusaidie. Tuko tunatafutiwa hapa na wabandi sijua nini wenye kutuiba, wenye kutaka kutubaka, tunalala tunajikutana wametufunua bumashuka, bumanguo tunakutana wametuvu. Tunaomba jameni mtusaidie kwenye mkopote, sini wanawake wenzenu
tunatesekea kwetu penye tumezaliwa. Hakuna mtoto wa nje, si wote tumezaliwa hapa, lakini leo tunaotewa sana na kaka yetu mwenyewe iko na pesa na anasema juu ya pesa yake atatukomesha. Anasema juu ya pesa yake tutabaki mbarabara. Sasa na sisi hatuna uwezo jameni, tunaomba baba president tusaidie baba yetu. Hatuna nafasi nyingine ya kukimbilia. Wewe ndio mwenye kutusaidia. Leo wa chef ndio wako wanatuchinyiza. Kwenye tuko wenye analeta ndio anafika wanatuponda kabisa, ndio anatutupa nje juu ya pesa yake. Tunaomba kabisa mtusaidie kabisa, si huyo de quartier mwenye yuko hakuna chenye iko natusaidia, yeye ndio kanaleta makufuri anatia kumilango wanatutupa nje. Tunaomba kabisa mstaneri anatutesa. Mustaneri anatutesa kabisa, mtusaidie baba president. Wewe ndo mwenye kutatua baba. Tusaidie ufike kwenye tuko uone shida zenye tuko tunapata. Tunawashukuru na moye, mtukimbilie huko mbele, mtufikie kwa president, mtufikishie ujumbe wetu.